Bakunzi b'ishiramwe BMBC turabaramukije twongera tubaha n'ikaze mu biganiro byacu. Jewe nitwa Uwamahoro Asheri. Rero ishiramwe BMBC rirakorana n'abantu benshi batandukanye, aha twovuga nk'abafundi, abo twita abamaso, abo usanga twifashisha kugira ngo dushire mu ngiro imigambi y'abantu baba baradutumye. Rero turamaze gukorera abantu batandukanye, tumaze no gukoresha abantu batandukanye ku mashantier atandukanye. Uyu munsi rero tukaba turi mu chantier iri hagati mu gihugu neza na neza mu ntara ya Cibitoke, aho benshi bakunze kwita mu Cibitoke ca Rugombo. Tukaba turi kumwe n'umwe mu bafundi twakoranye ku mashantier atandukanye, araza kutwidondora aca tubwira n'ahantu henshi tumaze gukorana nawe, eka ikiyago cacu kiraza kubandanya mu nyuma. Turaguhaye ikaze muri studio zacu. Jewe nitwa Sabimana Jafet, nkaba nkora umwuga wanje wo kubaka, nkaba nkorera muri rishirahamwe EMBC, nkaba ndarimazemwo igihe kitari gito, maze gukorera turiko turakorana, maze gukora mu mashantier ashika ku mashantier 4. Ishantier imwe yari chantier iri hagati aha mu gisagara, zitatu zari ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Twarakoranye neza, umushahara agahembo bakanshikiriza ku gihe, nta ngorane nimwe twigeze tugiranira n'irishira hamwe, kandi irishira hamwe muri rusangi nishira hamwe rikorana neza n'abakozi baryo. Twebwe nk'abantu nyene bakora umwuga wo kubaka, twebwe bita abamaso, muri rusangi dukorana neza, baduhemba neza, nta ngorane nimwe turigera tugiranira, nubwo haba hageze umushahara ukagira barawuduha ku gihe, atangorane nimwe twigeze tugiranira nabo. Kandi ubu naho twarabandanije, nubwo akazi kaba gaheze ku chantier imwe baca batwimura bakatujana ku zindi chantier. Ubu rero tugiye twavuye mu gisagara, turi hagati mu gihugu, turi mu ntara ya Cibitoke, niho turakorera imirimo yacu misi yose, turiko turubaka. Urumva vyumvikana dukorana neza, kuko badukura ku chantier imwe batujana ku yindi, tuba dukorana neza. Murumva ko ishiramwe BMBC rikorana neza n'abakozi bayo nkuko umwe muri bo ahejeje kubivuga. Rero mwomenya yuko Jafet atari we wenyene twazananye ngaha, twazananye n'abandi bantu benshi, nkuko hariho n'abandi imvukira zo ngaha mu Cibitoke nyene dusanzwe turi kumwe, ari bo benshi nyene, kandi nabo nyene barakenguruka uko dukorana, nkuko muzobandanya mubibona mu biganiro byacu bizogenda birakurikirana. Ariko rero twoshima kumwibariza akabazo kamwe, mbega harya Jafe byagenze gute ngo uronke akazi mu ishiramwe BMBC? Boba baragusavye igiturire? Oya, nta giturire n'ukuri, nta giturire bigeze bansaba nkuko ahandi mpora ndabibona. Ariko hoho nishirahamwe gitunganije neza, nishirahamwe atangorane nimwe je ndigera mbonamwo, kuko nta giturire bigeze bansaba, kuko akazi barakampaye kandi dukorana neza. Ego urakoze cyane. Hanyuma Jafe, kugira ngo ishirahamwe riguha akazi nuko naryo riba ryagahawe n'uwundi mu boss. Twese twoca twita mu boss wacu. Rero twokwibariza ni nk'akajamba kahe wewe wobwira abo bantu baha akazi ishirahamwe BMBC? Jewe ico nababwira nukuri n'ishirahamwe gitunganije neza, ahubwo nobatera kamo yuko bafashe inzira nziza, yuko n'abandi nyene boza bararabirako ivyo rikora neza. Nukuri nta mwidogo numwe uhari, ahubwo abantu beje bari babizi bohurumbiye iryo shirahamwe. Urakoze cyane kuba uremesheje abakiriya bacu, eka n'abandi bataratwitura. Rero bakunze bishirahamwe BMBC turabakengurukiye cyane kuba mwafashe kano kanya mukadukurikirana. Rero tubasaba ko musangiza aya makuru abandi bose batarayaronka ku mbuga zitandukanye, waba uri kuraturabira kuri Facebook canke uri kuraturabira kuri YouTube, bimenyeshe n'abandi. Hanyuma ufise ico wotubaza ntimwitinye kutwandikira, twatanze adresse email ngaha musi, eka twatanze ni nimero za telefone mushobora kuturonderako, haba ko dutelefona bisanzwe canke kuri WhatsApp.
rero nkuko twama twabibahanuye iyo mwubatse mwubake neza.